sing. We will lift a shout of praise forever. Every tribe and nation join with all creation to the end of all our days. For all our days, nongeye kubahitaza kandi uno mwanya w'ijambo hari igihe iyo turiko turiyambira ku butumwa bwiza bitugora gushira mu ngiro. So uno munsi nashaka turangiriza ahantu twari tumaze iminsi turi. Mu ndwi ya mbere twarize ibintu bisa cyane byumvikana nkaho umengo ni ubutumwa bwiza ariko atari ubutumwa bwiza. Bijya bintu mu by'ukuri nubwo benshi babikurikira kandi si yose no munsi bigaragara nkaho umengo nibyo yihutira cyane. Bijya bintu ni inyungu cyangwa ni resulta zizana ku kumenya ubutumwa bwiza, ariko ntabwo aribwo butumwa bwiza. Ku ndwi ya kabiri twarabiye hamwe icyo ubutumwa bwiza bwigisha. Ubutumwa bwiza bwigisha yuko umuntu ari umunyabyaha kandi akeneye umukiza. Uwo mukiza mubona mu kwizera igikorwa ciwe gitunganye cyo kumucungura, amutangiye ayiwe maraso, ubwiwe akabikiguzi, hama kizera ico gikorwa gitunganye, kandi ko aho honyene niho hari agakiza. Twarabiye hamwe inkuru y'umwana w'icangazi, aho twigishijwe inshuro nyinshi yuko umwana w'icangazi niwe wenyine yari umwe, ariko bose twasanze barangaye. Uretse ko umwe yavyerekanye akaba katama n'ikigwa mu kwerekana ukungera ari umwana w'icangazi, ujya wundi nawe vyagaragaye yuko self-righteousness canke agakiza gaturuka muri we cyangwa kugoroka guturuka muri we kwamubujije kwinjira mu rubanza se yari yateguye. Ni danger cyane kuba mu rushengero wibaza yuko hariho byinshi uri kurakora kugira ngo umerite la grâce, faveur y'Imana. Umwana w'icangazi, hagati y'umwana w'icangazi n'ujya wundi bigaragara ko atangaye, ninde yungutse? Umwana w'icangazi, sibyo? Uriya wundi nawe byagaragara nkaho umengo n'umugororosi n'umweranda byarangiye atashe zirayoye. So there is a danger iyo umwana w'umuntu adatahura igikorwa cy'agakiza kabonekera muri Kristo. Ugushaka kwiyeza kwamufise ibintu ushaka guprove imbere y'Imana kugira ngo ikwemere, ibyo ntibikora. Nico gituma se yamubwiye nti wakabaye uri kijuju rwose ku buryo twamana ntunamenye yuko ibyo mvise ari ibyawe. Yaratucunguye, yatuzanye mu rugo rwiwe. Ni byiza ko tumenya yuko twacunguwe kandi waducunguye atugize abana, abahungu n'abakobwa muhiriwe. Ntiturabagurana, ntitukifate nk'abagurana, sibyo? Uno munsi rero nashaka kubera ko imvo z'umwanya ziturega turabire hamwe mu majambo avunaguye ubuzima bwa wa muntu yamaze kuza, cyangwa ubuzima bwa wa muntu yamaze gutahura igikorwa cyo gukizwa. Wa muntu yamaze kuza mu ngoro kwa data akitwa umwana, umuhungu n'umukobwa, mu ngoro kwa data, mu nzu kwa data, hariho ubuzima runaka ategerezwa kubamo, sibyo?
muri ubwo buzima rero ategerezwa kubamo. Umutwe w'amajambo hariyo uvuga ngo umwigisha wa Kristo, sivyo? Amashengero yose yamavuga yuko teme yabo ni Matayo 28:19, sivyo? Sivyo? Tugende mu mahanga yose tugire iki? Ariko notice, imbere yuko tuba intumwa tubanza kwitwa, dutegerezwa kuba bigishwa. Imbere yuko twitwa intumwa tukagenda mu mahanga guhindura abo bandi kuba abigisha, twebwe ubwacu tugiye nk'intumwa tugomba kubanza kuba abigishwa. Arico gituma uno munsi usanga amashengero yabaye confused. Uti yabaye confused gute? Twagurukiye ku ca kabiri twibagira ica mbere, arico kuba umwigisha wa Kristo. Kristo amaze gutuma zirya ntumwa ziwe, ntiyashose azibwira ngo nimugende. Hari ubuzima runaka yabanje kubashiramo, hari ubuzima runaka yabanje gushaka yuko babamo, kandi ubwo buzima ntiyabubabwiye ngo nimubuwe muko nyene, yabubanyemo nabo. Umwigishwa ni ugukurikira canke ni ugukora ivyo umwigisha ariko arakora. So uno munsi rero nashaka ndakubaza, uri umwigishwa wa Kristo? Abigishwa ba Kristo muduze ibiganza. Abigishwa ba Kristo bari ngaha mu ishengero rya Shofari, sivyo? Muduze ibiganza. Oh my goodness, hari abatadugije. Okay. Intumwa za Kristo nazo donc muri intumwa muri abigishwa na muri intumwa. Okay. So nashaka tukurikirane rero, sivyo? Impamvu biri very dangerous kwiyita intumwa utari kubaho ubuzima bw'umwigishwa, nuko isi yose uno munsi, isi yose aho ibikagera irorereye ubuzima bw'umuntu abayeho nk'umwigishwa. Mu yandi majambo, isi yose irarindiriye kubona umuntu abaho ubuzima bwimita Kristo, umuntu abayeho ubuzima bugaragaza Kristo, ari wo mwigishwa wa Kristo. Muri processes rero yo gucika umwigisha wa Kristo havamo processes yo kuba intumwa. Uko utera ucika umwigisha mwiza wa Kristo, wisanga wacize intumwa nziza yande ya Kristo. Byose birabangabangana. Mu yandi majambo, ubuzima ugenda urabamwo bwo gusanishwa na Kristo bukuganisha kugucika intumwa yiwe mu mahanga. Kimwe rero mu bintu bigoye abigishwa ba Kristo uno munsi canke abakristo niki, hariho ubuzima Kristo aduhamagarira kubamo. Kristo amaze gutora zirya ntumwa ziwe, yabatwaye ahantu ku musozi. Matayo igice cya 5:6-7, izi chapitre zitatu
Matayo 5:6-7. Izi chapitre zitatu mushake muzimarke. Yesu amara umwanya muremure ariko avuga ubutumwa yigisha intumwa kuri principe z'ubwami bw'Imana. Acatangura rero abigisha gute? Amaze kuzitoranya avuga ngo ikintu cya mbere yababwiye ngo hahirwa abagize iki? Hahirwa bo, hahirwa abafise imiti bitanduye, hahirwa abafise inzara n'inyota yo kugororoka. Izi chapitre, buno butumwa bw'ishapitre zitatu Luka bwandika muri chapitre 1. Niyo nashaka dutebereko. Izi principe ziri muri izi chapitre zitatu nizo zigize ubuzima bw'ubwami, nizo zigize kingdom principles. Muti none bimeze gute? Dusobanurire, dushaka gusoma. Luka 6:20. Abafise Bibiliya nashaka tuhasome. Luka yandika kino kigabane acandika muri faso ya umengo aje kongerako canke aje kunagura canke aje kuvuga mu bundi buryo ivyo Matayo yari yavuze canke ivyo Kristo yigisha muri Matayo 5:6-7. Zino nyigisho rero mu vyo yabigishije Luka hari tema tanga zigizwe n'ubwo butumwa Kristo yigishije, kandi ubwo buzima ni nabwo n'umunsi duhamagarirwa kubamo. Wavyemera wavyanka, nibwo buzima isi twebwe nk'abari ngaha nk'abigishwa tugomba kubaho. Atangura yereka avuga ngo abahigwe canke abafise amahigwe muri ino si ngaba, sivyo? Muri ino si umuntu aroraniwe n'ubufise iki? Amafaranga, n'ubufise inzu, n'ubufise imodoka, sivyo? Ariko rero igituma ubwami bwo mwijuru butandukanye n'ubwami bw'isi arabizana Yesu Kristo agaca bigira vice versa, kandi agaca ashaka ko ubwo buzima yagize vice versa ko aribwo tubamo. Avuga gute rero? Twamaze gushira mu mutwe uw'isi ivuga yuko arahiriwe, aca avuga ngo rero yunamurira abigishwa biwe amaso arababwira ati hahirwa mwebwe aboro. Mutaboro. Notice Luka mu kwandika hano ntameze nka Matayo hariya muri 5 yigisha avuga yuko buno bworo ari ubworo mu buryo bw'impembe. Luka ari specifique hano ariko avuga aboro mu buryo bw'umubiri. Matayo par contre yigisha ubworo bwo mu buryo bw'impembe, aho abantu bumva bafise bashaka gutunga kwitwararika iby'ubwami bw'Imana gusa. Luka hano ntabwo ariko avuga ubworo bwo mu buryo bw'impembe, sibyo? Ibyo ariko aravuga hano ni ibintu fiziki. Uti aboro kweli kuko ubwami bw'Imana ari ubwanyu. Arongeramo akavuga ngo hahirwa mwebwe mushonje none kuko muzohazwa, hahirwa mwebwe murira none kuko muzotwenga, muzoba muhiriwe abantu nibabanka bakabaca bakabatuka bakanegura izina ryanyu nk'aho ari ribi babahoye umwana w'umuntu. Aya majambo abantu bariko barayumviriza
y'icavutu. Yesu yari afise full isinzi ry'abantu bariko baramukurikira, ariko aba bose si uko bari abigishwa biwe. Co kimwe n'uno munsi, people come to church ariko ababayeho ubuzima bwo kuba intumwa, bwo kuba umwigishwa mwiza wa Kristo ni 1%, kandi twese turi mu ishengero. Ntagarukira ngaho, acavuga ngo uwo munsi muze munezerwe mwiterere hejuru, kuko impera yanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko basekuruza babo bagize abavugishwa n'Imana, ariko muzobona ibara mwebwe abatunzi. Si Luka mu kwandika akoresha parallelism mu kugira ngo yerekane kimwe anasobanura ikindi. Avuga ku bukene akavuga no ku butunzi. Avuga ngo ntaco bitwaye wowe ukenye no munsi, bigaragara ntaho umengo isi ikwitwa umwore, kwitwa umukene, ariko hamwe woshira umutima, niba ushize umutima ku bwami bw'Imana, isi zo kudefinisa nk'umukene, ariko uzoba uhiriwe. Uno munsi abakristo muri bamwe bigisha yuko umukristo ategerezwa gutunga. Ukenye ntibakwicaza ku ntebe y'imbere, bakwicaza ku ntebe y'inyuma. Utaje na Prado ntibaguhereza intebe y'imbere, baguhereza intebe y'inyuma, naho nyine agasonga bugari. Mugabo Kristo, I'm serious, Kristo wewe afise ikindi gicapo c'ukunge nashaka ko abantu batahura ubwami bw'Imana. Nico gituma abapasiteri benshi uyu munsi topic yabo, sermon yabo ni ugushira hejuru kambere k'ivyo umuntu yifuza. Mugabo Kristo acaza akavuga ngo nshaka bibe inverse. Luka hano ariko avuga ibintu physical bitandukanye na Matayo. Muri Sermon on the Mount yigisha yuko abantu mu buryo bw'impemu n'ivyo mugomba kuba abantu mudafise umwitwarariko w'ivyisi, umwitwarariko wanyu ari uwo gusoma ijambo ry'Imana, ari uwo gusanisha na Kristo, ari uwo kugororoka. Luka hano aba very serious and sensitive, akavuga yuko ari ubukene buri physical. Ntagarukira acaza ku batunzi nabo akabavuga ko, acavuga ngo muzobona ibara mwebwe muhaze none kuko muzosonza. Uno munsi biroroshe ko umuntu akubwira ni nonsense, nta mahero ufise, uri kumbwira uwo Yesu wawe. Kakaba nta biragoye cyane yuko umuntu yihaye ku mugore we kuba umutunzi, yihaye target yo kuba umutunzi 100%, aba uwashize umutima wiwe 100% muri Kristo. Ariko ntidushobora kuba mu bwami bubiri, dutegerezwa kuba mu bwami bumwe. Mwebwe mutwenga none kuko muzoboroga murira, muzobona ibara aho abantu bose bazobashemagiza, sivyo? Kuko ariko basekuruza babo bashemagije abigira bavugishwa n'Imana. Uno munsi monde ufise amafaranga irakuduza, ikagushira muri high class zishoboka, ikakuvuganga. Ariko there is a warning, hamwe bino bintu hari byo bintu bya mbere ushize ku mutima wawe wose. There is a warning for you. Yuko nubwo uryohewe for now, there is time coming aho uzosafari. Luka ndakunda ukungene yandika muri uko inkuru y'umutunzi n'umworo. Luka no yandika yarazara
yuko mu bigaragara abayeho neza, ariko murabona iherezo yiwe yifuje kubona ngo akama gakorokera ku rurimi kugira ngo umuriro uriko uramuturira ugira iki? Ugabanuke. Ntibiherera ngaho, arakomeza akabigisha. Mu gice cya kabiri abigisha gukunda abansi ba. Hari umuntu numvise mu by'ukuri ahagarara hano kuri pulpit ari umupasitori akigisha yuko jewe ngo nta nguvu mfise zo guharira umwansi wanje. Byaratrendinze kuri social media, ariko Kristo ariko araduhamagarira gukora bya bindi bigaragara yuko isi itoshobora. Gukurikira Kristo si job. Gukurikira Kristo ntabwo ari imikinato. It's a very serious battle. Niba udashobora guharira umwansi wawe, iyumvira ubwansi ufitanye n'Imana kugira ngo iguhereze umwana wayo. Uri umwansi wa mbere, ariko kandi uri umukundwa wa mbere ku buryo Kristo yitanga ku bwawe. And then ugahagarara hano kuri pulpit ukavuga yuko udashobora guharira uwagukoreye nabi. That's not what Christ is calling us to. Ariko mwebwe mwumva ndababwira mukunda abansi banyu, mugirire neza aba bana, muhezagire ababavuma, musabire ababagirira nabi. Aha, ugukubise mu musaya muhindukirize n'ubundi, ukwaka umutamana ntumwime n'ifundo. Listen, it's a theological matter here. Kristo ntariko avuga ngo mwiyanjanjwe ko ngo abantu babakubite. Oya, Kristo iyo ariko aravuga ikintu ashaka kwensista ku karorero gakomeye cyane ariko aratanga, yatanga imvugo ya exaggeration, sibyo? Iyo dusomera Bibiliya ni kwitahurira mu marori y'icyo ishaka kuvuga. Akarorero bavuga ngo ijisho ryawe niryakugira iki? Iyo agusitaza ryagutera gucumura urinogore, mwararinogo. Ariko ni Yesu abivuga. So iyo Kristo akoresheje langage ya hyperbole cyangwa langage yo kwexagera, abashaka gushira emphasis, abashaka kwensista ku kamaro k'icari ico ashaka kuvuga, sibyo? Ashaka kuvuga ndabizi yuko muba mw'isi goye kandi cane, ariko ndashaka yuko muba abantu bihangana ku rwego rwo hejuru, muba abantu muri passion, muba abantu mwerekana urukundo no muri cya gihe bigaragara ko mudakunda. Akoresha iyindi langage avuga ngo muri Matayo, muri bwa butumwa yigisha ngo ku kuboko kwawe ni kwakugira iki? Ni kwagutera gucumura mu gukate, byo kumarira iki kwinjira mu bwami ufise amaboko yose kandi uri umunyabyaha? Muragukatase? Oya, ashaka kwexersa, arashaka kwigisha icigwa gihambaye ku bijanye no kuba muri monde igutuma uba vulnerable. Ariko uno munsi umuntu ntashaka kuba vulnerable. Muragira akantu mutonganye muri eglise, ucuduza ipantaro uti nzokwereka, kandi muri eglise ugutwaye umutamana umurekere n'uwundi. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga yuko twiyanjanjwe ibintu byacu byose tubireka babitware? Oya, icyo ashaka kuvuga, arashaka kuvuga yuko
muri monde y'aho abantu bose babaye bansumirinda. Ndashaka yuko mutahura yuko ntabwo mutegerezwa kubaho ubuzima bwo kwama mubaho nk'abasumirinda. Ndashaka ko mubaho ubuzima bwa principe zanje. Nimba hari abantu nabonye mu ishengero ry'uno munsi ni abantu bitwa abakristo, turi abantu babimanyi bagowe ba mbere. Be generous. Turi abantu babimanyi bose ba mbere kandi twitwa yuko dukijijwe. Ugusaba wese umuhe, unyaga ibyawe ntuzuba imwaka ukundi. Ugusaba wese umuhe bisobanura iki? Ntibisobanura yuko amafaranga yacu tuyaya tukagenda turayatanga kuko tuyaronka yatuvunye, ariko Kristo arashaka kuvuga yuko nubwo biruko nimwige kuba abantu mufise umutima woroshe unatanga no mu bihe bigoye. Si ngombwa tube muri ligse kugira ngo twige ubuzima bwo gutanga, ariko iyo twamaze gutahura yuko ibyo dufise byose ari bya Kristo, nta kamaro ko kubyigumizako ku buryo mwene data yicwa n'ikigoyi turi mu ishengero ntihagire nta kigoro ngo tugira. That's what Christ is saying in here. Kandi uko mugomba ko abantu babagirira muba ariko mubagirira, kandi nimwakunda ababakunda muzoshimwa iki? Kuko abanyabyaha nabo bagira batyo. Si Kristo arashaka kutwereka yuko hari ahantu nagiye mu ishengero, sibyo? Je dis mu ishengero. Iryo shengero c'est entre nous. Utari umututsi ntibaguhe intebe, bakakurabirarira. And it happens mu ishengero rya Kristo, aho umuntu akunda uwo bava hamwe gusa, kandi twitwa yuko twama tuza hano tukaworshipinga Monday to Sunday. Je nkunda umunyamagara kubera ko tuva hano. That's nonsense. Nkunda umunyabujumbura kubera ko tuva hamwe. That's nonsense. Christ is calling you. Ukunda nuwo wiyumvira yuko utokunda. Kubera ko nuwakunda uwo munyamagara mugenzawe, uwo munyabujumbura mugenzawe, n'umunyamahanga atakijijwe ataraguta kuri Kristo, nawe nyine byarabikora. So ni gute uca wita rero umukristo? Ariko araba very rude, very harsh kw'abo bantu bariko baramwumviriza. Ariko arababwira nti nimba mushaka kunkurikira mutegerezwa guhindura ukungene isi biyumvira ko ariko muzoba ubuzima butandukanye nubwo isi bayemo. Dushaka gukora ishengero ry'abarundi gusa, canke umwe muri bene data aho hanze twigeze guhura umunsi umwe ambwira ati ebana ngo ishengero ry'abarundi sinabaginjiramo bose mugira ibikabyo. Ndabona bati none bo barashyize mu ijuru ko tukiri kumwe mu isi. Naciye nahura icarico kuba umukristo w'amajambo, umutima utarahinduka. You need to join your brothers and sisters. Nacho bitwaye kuba hari ishengero ry'abarundi, ariko nimba wumva utojoininga iry'abanyarwanda ngo nukuri umurundi, uracafise akabazo, uracafise urugendo rwo gusanishwa na Kristo. Twebwe twari nyambukira ku masezerano y'iki
y'Imana, ngo ariko twegejwe hafi n'iki n'amaraso. Agakiza was not meant to God, kara k'Abisirayeli, ariko kubw'urukundo rutangaje rwa Yesu Kristo ruraza rugushira mu bana biwe. How come uvuga yuko ninjiye ngo muri gashengero kubera ariko ari ry'abanaka ngo sinyumva ndi nisanta? Ukeneye umukiza. Amen. Kuko abanyabyaha nabo bagira batyo, kandi nimwagurana bo muziga ko bazobagurana muzoshimwa iki? Abanyabyaha nabo bagurana abandi banyabyaha ngo baguranurwe nk'ibyabo. Ariko mukunda abansi banyu, mubagirire neza, mugurana abantu mutaziga ko muzoguranurwa, kandi impera zanyu zizoba nyinshi, namwe muzoba abana bisumba byose, kuko igirira neza intashima n'ababi, mugirire imbabazi nk'uko so agira imbabazi. Kuri teme Luka ariko arandika yo gukunda abansi bacu no kubababarira birimo. Ntidushobora kuba mu ishengero ry'aho abantu batongana, ry'aho abantu bagosipingana, hama ntibige gusabana imbabazi, ntibige kurekuriranira, kandi turi muri eglise yitwa yuko twigisha ubutumwa bwiza. Amen. Teme ya gatatu yigisha gucira abandi urubanza. Niko ndarangiza. Kandi ntimugahinyure mu mitima yanyu, namwe mukazohinyurwa, kandi ntimugasindanishe, namwe mukazosindishwa. Mubohore namwe muzobohorwa, mutange namwe muzohabwa. Ingero nziza itsindagiye inyigisha isesekaye niyo bazobaha muco muteze, kuko ingero mugeramo ariyo muzosubirizwamo namwe. Kandi abacira umugani ati, mbega impumyi yoshobora kujana iyindi mpumyi? Zombi ntizobwa mu cobo. Umwigisha ntaruta umwigisha wiwe, ariko umwigishwa wese arangije azoba nk'umwigisha wiwe. Urabira akabango kari mu jisho rya mugenzi wawe, inkingi iri mu jisho ryawe ntuyitegereze. Mwoshobora ute kubwira mugenzi wawe uti zana mugenzi, ngo utosobora akabango kari mu jisho ryawe, nawe ubwawe nturabe inkingi iri mu jisho ryawe? Wanjye ryawe banza witosore inkingi iri mu jisho ryawe, uheze ubone neza gutosora akabango kari mu jisho rya mugenzi wawe. Kristo ariko azana message aba bigishwa batari bamenyereye. Ariko aravuga ngo ndashaka yuko mutahura yuko ubuzima rukristo, you need to treat your brother nk'uko ari mu rugendo rwo gusanishwa nanje. Umufate avec grâce, umufate umutretane ubuntu, ntumucire urubanza kubera ko ariko arahingurwa, ariko arasanishwa na Kristo. Ni gute rero wewe ugihingurwa na Kristo, uraba uwundi ariko arahingurwa na Kristo ukamubonamo ibyaha? Arashaka kutuzana kuri ca kibanza caho twikorera introspection, aho twiexamina on a daily basis. Uko bukeye uko bwije tukexamina imitima yacu imbere yuko twokwiyumvira kwexamina imitima y'abandi. Teme ya kane yigisha muri ubu butumwa bwiwe, igiti n'ivyamwa vyacu. Ni bande bama ivyiza hano mw'ishengero ryacu? Abantu muzi yuko mwame vyiza mudoze ikiganza.
byiza hano mu ishengero? Abakora ibibi come on church, that's yuko twakijije twese dukore byiza tuduze bre kame twarakijijwe twagomba kwame byiza sibyo? uzi impamvu Kristo ariko aravuga yuko ashaka kubona abita abigishwa agakoresha ijambo kwama ivyamwa nuko ivyamwa ari resulta y'agakiza, right? Nuko ibibogaboga mu mitima yacu ari byo kenshi vyama vyiserura. Avuga ngo kuko atagiti cyiza cyame bibi kandi nta giti kibi cyame byiza, igiti cyose kimenyekanira ku byo cyane, ntabo kwamura isukoni ku munyinya cyangwa inzabibu ku mukere. Umunyangeso nziza kure byiza mu itunga ryiwe ryiza ryo mu mutima wiwe, no mu myangeso mbi akura ibibi mu itunga ribi. Ibibogaboga mu mutima n'ibyo akanwa kiwe kavuga. Kubera ko tuzi neza yuko agakiza twakiriye kari hano mu mutima, sibyo? Ikitwemeza yuko wakiriye agakiza ni ivyamwa wama. Mu yandi majambo ni ibikorwa wama vyavuye mu kumenya agakiza ufise. Nta mukristo atama ivyamwa kandi nta n'umupagani atama ivyamwa. Aba bantu babiri bose bafise ivyamwa. Kristo arashaka kutuzana kugutahuza yuko ivyamwa twama bifatanye n'ikiri mu mutima wacu. Ivyamwa twama on a daily basis, uwo twerekana imisi yose ko turi bifatanye n'uwo turi. Ndiko ndarangiza kugira ngo tujye mu bihe byiza by'ubukwe. Arangiriza ku kintu c'abubatsi babiri. Abubatsi babiri. Ababubatsi bose bari hano igihe Kristo avuga buno butumwa, sibyo? Avuga ngo uwumva amajambo yanje akayakora, sibyo? Biraryoshe kumva amajambo ya Kristo, biraryoshe kwigisha amajambo ya Kristo, ariko hatabaye kuyashira mu ngiro, hatabaye kuyabamwo ayo majambo twumva, hatabayeho aho inyuguti ziva mu mutwe ziza mu mutima hama zikaba ubuzima, hariho danger. Kristo ntashaka yuko twuzuza Bibiliya yose guhera muri Genese gushika mu Vyahishuriwe Yohana. Arashaka yuko nubwo twobimenya ivyo bintu bicika ubuzima bwacu, aho biza mu mutima ntibiguma ari inyuguti gusa, bikavyara ubuzima bugaragaza Kristo. Uno muntu rero ameze ngo umuntu wese aza ahondi akumva amajambo yanje akayakora, ndabereka uko asa. Resulta z'umuntu yumva amajambo ya Kristo hama akayakora. Asa n'umuntu yubaka inzu yimvye hasi cyane. Asa n'umuntu yubaka inzu yimvye cyane hasi, akubaka itanguriro ku rutare, maze umugezi wuzuye usurira kuri iyo nzu ntiwashobora kuyinyiganyiza kuko yubatswe neza. Ariko uwumva ntabikore asa n'umuntu yubatse inzu ku ivu atiyimvye itanguriro,
maze umugezi uyisurirako ica irasenyuka. Uguhomboka kw'iyo nzu kwabaye ugukomeye. Church, abantu babiri bose bubaka inzu bose barumvise. Aba bantu babiri bashaka kubaka ino nzu bose hari ibintu runaka bumvise, ariko hari itandukaniro ryo kumva no gukora. Hakaba hari n'itandukaniro ryo kumva gusa. Uno muntu yumva amajambo ya Kristo ntayakore, ameze nk'umuntu, Matayo abivuga neza, w'imburabwenge. Luka avuga ngo uyu muntu ntaba yaharuye neza ikiguzi birimo. Ubuzima bwo kuba intumwa ni ubuzima bwo gusanishwa na Kristo, aho dutahura yuko Kristo niwe ategerezwa kuba the center of our life. Amen. Nashaka mbaze